Nk'uko umukuru w'igihugu yama yarivumereye kugira dushikire imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, umurundi wari we wese na cane cane urwaruka bategerezwa guterera agacumu k'ubumwe. Ico gihugu rero ntidushobora kugishikira mu gihe inyubakwa zitazoba ari inyubakwa nziza kandi zikomeye. Mu bumvise ako kamo ubwa mbere n'abarongoye isharamwe ry'ubwubatsi African Company Business Building akobube mu mfunyapfunyo. Nshimirimana Richard Mark arirongoye avuga ko bipfuje gufasha abarundi n'abandi bose bavyifuza gushikira iyo mbonakazoza mu kubafasha kwironsa inyubakwa nziza kandi zikomeye. Abona ahantu dukorera utereje amaso ngaho hanze urabona ko hakiriho ibibanza bikeneye kubakwa kugira ngo igihugu zose neza. Ino site yo ngaha mu Buyenzi mu Bwiza ndetse za Kamenge he misanzwe igihugu cacu kirakeneye abafundi bari karifye kandi bakora ibikorwa nyene babikunze. Bisanzwe kugira ngo inzu zishobore kuramba nuko habamo abantu bubahiriza nyene bijanye n'amategeko ya construction, bijanye n'amadosage, isi mu buryo bayicanga niki kugira ngo zishobore gukomera. Rero kugira ngo tuze dushobore gushika muri ico kiringo dufise inzu zimeze neza, ni vyiza ko haba hakenewe abatekinisi. Ari nayo mpamvu rero mu vyipfuzo vyacu twifuza gukora ibishoboka vyose guforoma n'abantu nyene batari bake bavyipfuza cyane cyane mu gwaruka nabo bakaronka akazi kugira ngo nabo bashobore guterera uruhara kandi nabo bashobore no kuronka ubuzima. Ushitse muri iryo shira hamwe upfa kubabwira icifuzo cawe bahindura indoto yawe mu mugambi uteyigomwe kandi urama, haba kuva mu kugufasha kurondera impapuro zikenewe kukugirira plan gushika inyubakwa ihagaze. Bisanzwe kubera ko umukiriya wewe aza ababona inzu ababona ati je ndafise umugambi wo kubaka mbwa hari ibintu bimwe tuca tumwereka nk'ubu nk'akarorero tusanzwe tuzi yuko mu mategeko y'igihugu cacu ngaha anye bibujijwe kubaka inzu maison en étage mu gihe udafise autorisation de bâtir canke ugirishe étude de sol. Ivyo rero twebwe tuca tubibafashamo tukabayobora tukabereka inzego zibijejwe hariya kijya gisata cyo muri Omboha baratuzi bajya abaengineer bahakorera natwe dusanzwe turi abakiriya babo tukabibakurikiranira dossier nikaba dossier ikwiye kugira ngo inzu ibeho ikwije amategeko nk'uko igihugu kibisaba. Nshimirimana Richard Mark ati wituye akobube ikibazo cyo kwibwa uba usezeye kuko iryo shira hamwe rikoresha abafundi babizigirwa. Twege mu rusange kuntu dukora ibiharuro exact bijanye n'inyubakwa turabihereza umukiriya hanyuma umukiriya akabibona. Rero rimwe na rimwe burya abafundi usanga baca bagira ingorane nuko baca bahisha kuvugisha ukuri. Sasa aravuga ati isoko nayenda yikeneye byogendo kacabona ubenga yugabanya oro kuko aza kugabanya iyo materiel acaza gukenera kuyikora. Ico rero bica biza kuvyara ni muri ca gihe ucuza gukora ibintu kacu usanga ntibikunda. Twebwe rero kugira ngo tubitunganye neza iyo umukiriya aja twitura turamukorera ibintu bihuje nyene n'inyubako ikomeye kandi ishobora kuzorama. Bajya rero bona bihora bishikare gihe usanga bagira ibibazo byo kugomba gukora ivyo batavuganye no mukiriya. Ngira ngo wagerageje kubona zijya nzu gihe wari kuratembera kandi inzu zikomeye ivyuma bikomeye eka noneho n'abakiriya bacu nyene hajya bazo uko tuzoza turaganira uzona kumva nabonye bazoshingira intahe kuko byo dukora n'ibintu nabonye bemera. Rero twebwe ico onye twe twarakirengeye umukiriya je turamwereka neza ukuntu inzu yiwe izo bimeze nawe nyene agomba kazana nahashika karaba hanyuma tukamukorera ikintu by'ukuri gishobora kuzomara imyaka itari mike. Akarorero ni nk'izi nyubakwa ziriko zubakwa na African Company Business Building mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura ngo nabanyenezo ntaco bagaya. Basha twebwe ngaha anye umukiriya aje yipanze ikiringo tumuhaye nuko nyene nta muntu n'umwe turavugana ngo turenze ko canke kuko nk'abijya bikorwa mwagerageje kubona bijya amasezerano turayafise siko kandi ibintu bipanze neza nta mukiriya aratwidogera. Rero uwari we wese yoba yipfuza inzu yabigeretse canke itageretse naho zuba ni nivo zingahe twebwe turamuha ikiringo ntarengwa hanyuma nawe akaduhereza ibikoresho biba bikenewe canke akakurikiza amasezerano nkuko tuba twabivuganye mu kiringo nyene ntabanduka tuba twamuha.
Akabirya rero ko muri Akobube ngo nuko intumbero yabo atari ukwegeranya agafaranga gusa, kuko banamenyereza urwaruka rwipfuza kumenya uwo mwuga wo kubaka, nk'uko umuyobozi w'iryo shirahamwe abishingira intahe. Nk'uko mwabibonye igihe twariko turatembera kuba ry'amashantiye, kugira ngo uwo mugambi ushobore gufata intumbero neza, hariho abanyeshure gushika turafise abanyeshure 5 turiko twigisha kandi bavyitwaramo neza mu bijanye n'igifundi. Rero n'abandi bavyipfuza turiko turabarondera tubaha ikaze kugira ngo uko igikorwa ko abakiriya bacu bazorushiza kutwizera canke baba bafise ivyo bikorwa tushobore kwagura kugwaruka cane benshi bashoboka bivanye n'ubuzi nabo bashobore kugira ico bakora. Rero iyo ntumbero turayifise mu byo dutegura, kwegeranya ugwaruka ababishoboye abavyipfuza bifuza gutera imbere nabo bakagira ico bakora. Woba wifuza inyubakwa isukuye, ishajije kandi ikomeye, ni witure African Company Business Building, ntuzokwicuza. Abarundi bati gira huba wubahwe.